Inkuru nziza Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Mariko Mweranda. Buriya minsi Yezu yabariye abigishwa biwe ati, mbega itara ricanwa ngo rishirwe munsi y'urujo canke munsi y'uburiri? Ntibarishira nyabuna ku mutaramuro, kuko nta canyegejwe kitaruhira guseruka, kandi nta cagumye mu mpisho kitazogaragara ku murango. Uri n'amatwi ngo yumve niyumve. Arasubira kubabwira ati, nimwitegereze ivyo mwumva. Ingero ugeresha niyo izokoreshwa mu kukugerera, mbere bakurengereze, kuko uri n'ico afise bazomwongera, nawe utacagira bamwake n'utwo yahorana. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu gisomwa ca mbere turabandanya tuzirikana amajambo y'Imana dukura mu gitabo nako mw'ibaruwa ryandikiwe Abahebreyi. Uyu munsi aradutambukije mu gutahura ijambo ry'Imana ku yindi ntambwe, aho twumvise bere guhereje yarabitubwiye ngo yuko Yezu Kristo ari buryo bwa se mu buninahazwa bwa se, ariko kugira ngo ashike mu buninahazwa bwa se yabanje kuzibura iyo nzira yari yarazibiranijwe n'ubuhemu bw'umuntu guhera ku gicumuro c'umuntu wa mbere. Iyo nzira araheza arasubira kuyizibura biciye mu gutanga inkuka ikomeye y'amaraso yiwe. Aha turumvise ingene abaye nk'ubigarukako akagira ati, tuzi neza ko dushobora kwinjira mu ngoro kubera amaraso ya Yezu, kubera amaraso ya Yezu, duciye muri ya nzira shasha kandi nzima yadutoboreye muri wa mukingo w'impuzu umenyesha umubiri wiwe. Ibintu sinzi ko mwumva neza iyo abikura. Muribuka igihe Yezu apfa ku musaraba, abanditsi b'inkuru nziza barabitubwira. Nukuvuga yuko igihe Yezu acikanye, isi kanyiganyiga, hakaba ibimenyetso vyinshi gushika naho bamwe mu basirikare bariko baramwica bamubamba, umwe muri bakagira ati, vy'ukuri yari umwana w'Imana. Hari ibimenyetso vyabaye. Imiryango y'urusengero iriyugurura yose. Hahandi bita aheranda muheranda, hari ahantu bita aheranda muheranda, ni twafata yuko ari nko ngaha kuri altari. Kaba hari hamwe baraca haranda amasenga hamwe nabonye baba babigira, ugasanga imbere kuri altari hariho rido nini nyabashizeho ifuka, imisi yitanguye bagaca bayifukura. Hapfutse kuko naheranda hadasanzwe. Cyo gituma mubana twebwe ngaha kugira ngo umuntu aduge ngaha hariho nk'umwambaro aca yambara kugira ngo tumenye tuti araduza ahandi hantu hadasanzwe. Hadasanzwe sugupfa kujayo uko ariko kose. Niko Imana yaratwiyegereje, ariko tukama turondera kwiyama ca kintu kiri mu mwibutsa wacu ngo ikibano kirakengereza. Kama ko yaciye bugufi ntidusange akamenyero kabi kadutumye tumukengera, tutacumva yuko ari umweranda adapfa kwegerwa uko ariko kose. Dutegerezwa kumwegerana icubahiro, atari icubahiro gihera inyuma gusa c'ukunama no gutetemera, ariko iki cubahiro twumvise yavuze ati, tuvanye mu mutima ibibi vyose ducicagiwe amaraso ya Yezu, twicyoroye ku mutima, twicyoroye ku mutima. Igihe rero Yezu acikana, ico gitambara cari gifutse aho hantu, n'umusaserdoti ngo yajayo rimwe mu mwaka, ngo kuri wa munsi w'ikigongwe uwo bita Yom Kippur. Umusaserdoti yajayo rimwe agiye guhereza inkuka yiwe yo gusaba ikigongwe ku bicumuro vyiwe, twaramvise mu misi heze,
ariko kandi akinjirayo agiye no gutanga inkuka yo gusaba ikigongwe ku gihugu c'Imana cyose kigakugwa ibicumuro, hanyuma kikaronka imigisha n'imihezagiro. Haraba n'iyindi migigwa myinshi yo gusabiramwo ikigongwe. Muramaze kumva imvugo mu gifaransa bavuga ngo bouc émissaire. Bouc émissaire sinzi mu kintu ngeno ivuga, nogira ntiyari intama barundamwo ibicumuro vyabo, bose bakaza bakayishira ku biganza vyabo bakavugira nk'ibicumuro vyabo, bikaja muri iyo ntama igaca igenda mu bugaragwa ikazosandukira mu bugaragwa, kagira bati igitwa ibicumuro vyacu izosandukira hariya n'ivyo bicumuro vyacu vyatuvuyemwo, twavuye tubisharja muri iyo ntama. Nico bita bouc émissaire, intama yahebegwa, nogira nti ivyo bibi vyabo ikagenda. Nisanze hajya nkibaza ko wabaye bouc émissaire vy'ukuri w'ukuri ninde? Yezu ku musaraba. Ku musaraba yari yikoreye ibicumuro vyacu. Mugabo natwe bwari gihe tugirana ama bouc émissaire, iyo habaye ingorane twese tukayita ku muntu umwe iyo tuzi yuko atazi kwivugira, tukamwidesharja ku canke hari ingero abantu bagira bouc émissaire umuntu ameze neza, hagize akantu kagorana ingo kuko ari serviable, hagize akantu genda kwa naka kuko ari serviable, ugasanga yarabaye bouc émissaire gutyo. Mugabo muneza kuko ari umuntu atanga umutima mwiza agafasha abandi akabatabara. Ico gihe rero aho hantu, ico gitambara cari gifutse aho hantu, wihenze ugahonyorayo utari umusaserdoti mukuru, naho nyene kuri uyo musi w'ikigongwe baca bakwica. Waba wubahutse ikintu kitu ata muntu n'umwe ashobora kubahuka. Naheranda muheranda niho hari na ya sandugu yarimwo y'amajambo 10 y'Imana, itaberenakuro. Niyo mwaza ko itaberenakuro ari ibintu vy'iremeye ntanyagiye Eklezia. Naho itaberenakuro iva n'aka gatara ducana, hari agatara bacana kerekana yuko Imana ari hiri. Ngibaza ko arako gushariza canke gucana, kuko iyo Yezu atarimwo kajya gatara ntitugacana, nakamenyesha yuko ari hari. Waciruka kabona ntuwavurengana nk'uko umenga urenganye mu biro kwa patiri canke kwande. Hariho umuntu ari hajya. Hari igihe usanga n'abantu tuvyibagira, Imana ikanabitwumvishe iciye nko mu mbwa. Imbwa iciye ngaho gasanga iciye banzi gapfukama ngaho kabanzi kadora. Hari abantu kubera kugaya amahostia meranda bigeze kuja kuyagaburira inka ziranka kuyajya, zica zirunama imbere yayo uko. Abantu baca baravuga ati vya bintu biragoye, kuko arabapagana cavuga ngo vya bintu ngo biraroze, ahubwo birahezagiye. Kuko ndazi hariho umunya Philippine yigeze kuba umupatiri, abonye igitangaro ca Yezu mu Karistiya aceretswe n'imbwa. B'abapolisi bagenda n'imbwa zigenda ziranuranura zumviriza hanyegejwe amabombe. Ni muri Philippine, umenga nimba ntihenze. Niho ahantu mwisengero papa yategezwe gusomera imisa yo kuri Papa Yohani Paulo wa kabiri, bagira bati abapolisi banze bahaci bareko atabantu bahanyegeje amabombe. Murazi ko papa nawe nyene bahora bamuhiga mu bandi bantu bahigwa muri nose. Hanyuma bariko baratembereza izo mbwa mwisengero, zishitse imbere y'itaberenakuro, mugabo izo zozo zarabaho bahinyegeje umuntu. Hari izo barera zikumva amabombe, n'izindi barera zikumva ahantu hashobora kubanyegeje abantu, nka zijya zija gufasha gufurura abantu baguweko n'ibihomoka canke baguweko n'amazu. Ikumva iti aha anyi munsi y'inzu hariho umuntu inzu yaguyeko. Twe navyo dushobora kumva. Zishitse imbere y'itaberenakuro zirakuga, zirabarutara, zirananirana. Apolisi bakaraba ati none akantu k'akazu nkako hari umuntu ariyo?
niho guhamagara patiri mukuru ati izi mbwa ntizishobora kuvuga ngo zisaruku zitumvise ahantu hari umuntu. None muri ako kazu hari umuntu akwigwayo hajya? Patiri akenye kaca karagaruka ati ego hariyo umuntu ariyo, ati inde hajya ariyo? Ati Yezu ni hari. Imbwa zamwumvise imbere yanyu. Kuva icyo gihe umwe mu bapolisi yarakiri muto acava mu gipolisi agenda kwihebera Imana ca patiri. Niwe agenda arigisha ati jewe imbwa zanje nizo zanyeretse mu Kristo. Mukanka kumubona rero kubwanyu Imana izomubera ikiciye muhumba cyangwa utuyabo. Ani murindire kwenda guca ku bindi kandi yashaka guca kuri twebwe kugira ngo itwimenyeshe kandi yininahaze natwe tugira akanyamuneza kukumva yuko Imana iri hafi yacu, igerereye hafi yacu. Aya majambo rero yuko uko kunagira ati ngo Yezu yaduciriye inzira shasha, ngo yadutoboreye inzira shasha muri wa mukingo, nicagombye kuvuga apfuye ibintu biriyugurura. Hari abakristo badufata umenga ubukristo bwacu umenga nakantu ko kwiyugara, nakantu ko kwibona, nakantu ko gutoka. Oya, Yezu apfa ku musaraba kugira ngo twese atwugururire inzira. Hari n'igihe usanga turiko turarondera amayira y'ubuzima bwacu kure yiwe, mu miyuwani itariyo, muri ibi na biriya bitari byo, ukazoruha. Birababaje iyo ubonye umuntu arinda asanduka atabonye inzira y'ubuzima bwiwe, atabonye Yezu, agapfa n'uburuhe bwinshi. Ubwo buruhe bwo kutamenya umuntu ashobora guhaza umutima wawe, akakwizeza yuko imbere yawe hariho ikintu cyiza c'ubuzima buhoraho Imana ikubikiye. Tumusabe kugira ngo natwe mu kurondeza amayira y'ubuzima bwacu, na cyane cyane no muri iki gihe kigoye, ntiduze turaca mu butunyanga, uducenga. Uyu munsi byamaze kutwonona, turiko turaba mw'imungwe ry'umutima n'ubwenge. Ngo none pati ngo ugomba ngo tubeho gute? Kabandanya ubaho gutyo ntuziyuzohereza. Birashobora gushika, ariko uyu munsi ijambo ry'Imana nk'iri rije rikatubwira riti ubwo urumva ko ivyo uri kuragira gutyo uri muri ya nzira Yezu yagukinguriye agapfa ku musaraba ku bwawe. Yezu iyo nzira yarayuguruye, hasigaye uruhara rwanje, hasigaye uruhara rwawe. Nuruhe? Nuru yaciye akurikiza akagira ati rero ngo nuko rero ngo nitwegere dufise umutima utagira gahemo, gukura ubwiyorobetsi mu vy'Imana, kumanipira ivy'Imana, gukoresha ivy'Imana no gutuka izina ry'Imana. Niyo mparari hari uyu munsi Imana ukamengira hoze, ariko tugire Kristo. Hari ijambo Paulo avuga ati ngo igihe tuje gusangira umukama twuzuye ibibi bigoye imbere y'Imana, ngo hakwakira ubuzima ngo twakira iki? None mwe baza kuri urupfu umenga ruguma gwiyagurira hiwacu mu gihugu cacu ko biva kuki? Kubera ibintu tugira ngo twashize Imana imbere turi mu bwiyorobetse, na kimwe bitwungura, nitwe twiyica. Bizosaba yuko abantu tuvaho hantu tukegera ivy'Imana, tukavuga ivy'Imana, tukaringaniza ivy'Imana atagahemo. Igihe hajamwo ubwiyorobetsi, agahemo, tutera twiyica twebwe nyene, twishira umugozi mwizosi. Nivyo turashobora kuba turi banyantege nke, mugabo urinze ubona umuntu abikoresha mu ntumbero no mu gushaka kubi Imana idahezagira, kandi bikagira kwica umutima wiwe, bikica n'abandi benshi bashamitse ku buzima bwiwe. Murumva yuko si biryoshe, kuko biba biriko bipfisha ubusa inkoka ya Kristo, le sacrifice du Christ. Dusaba umukama yamatukingira agahemo, ubwiyorobetsi, ubujyajya, tukagiriranira ubujyajya gushika naho dushobora kubugira ku Mana.
tukizibiranya twebwe nyene. Mu kubukura rero uba uri kurinjira muri ya nzira Yezu yagukinguriye. Akabandanya akagira ati ngo ducucagiwe ku mutima, tuvanywemwo ibitwagiriza kabi, kandi twuhagiwe ku mubiri n'amazi aducyorora. Aha murumva igikorwa cyo kwicyorora. Tugire Kristo. Cya gikorwa twese duhamagarirwa kuza turagira nk'umwimenyerezo w'ubuzima ku munsi ku munsi. Nturyame nk'impene canke ingurube. Munakirirwa mu bintu umunsi ugahera yeguka uko. Niko tuba turushe, ariko umuntu agasubira akagaruka akareka ikigongwe c'Imana kikamucucagira mu bibi biba byatarukiye mu buzima bwiwe canke yapanze mu buzima bwiwe. Hari abantu benshi ntwenga nkavuga nti wewe waryamye utugaye. Kuryama utasuzumye ubuzima bwawe ngo ubucyorore, wibuke amaraso Yezu yasheshe ku bwawe, uyambaze ku bintu wabayemwo, urarane ingingo nziza mu mutima wawe. Abantu bakararana ibiharadabo bariko basomba bakura muri WhatsApp mu marezo social, akipfukira kuri ivyo. Hamushaka ngo uzurote vyiza, uzuvyuke ufise umutima mwiza, ntibikunda. Kuko umuntu aturumube w'ico yariye. Umufuke w'inzoga ntumeze nk'umuwe w'akawa canke usinzi, ntibimeze kumwe. Umuntu aserukwa nico abika muri we. Kwama rero twicyorora kuko twaragiriwe amahirwe menshi. Imana yaremeye gusesekaza imbabazi zayo kugira ngo nubwo tugicumbagiza kuri iyo nzira yo kugenda natwe twinjira hamwe Yezu yadutanze, ntihagire n'umwe ikibicoherana ngo kizingazinge, kizingamike, kimugira umuja atakivayo. Imbabazi z'Imana zirasesekaye. Sinzi ko ayo majambo y'Imana muyibuka. Pawulo akavuga ati ngo mbere ngo ikibiciraye ngo niho imbabazi z'Imana zarushirijeho kwigaragaza. Gushika naho Yezu avuga ati imbabazi z'Imana nta n'igiharuro zigira, ni incuro 70 kundwi. Mugabo tugashima kwibera umutima wacu ari umutekero w'amabi. Nturarutugaye, rara wugaje neza amaraso ya Kristo. Kuko nibi turarana tugumana tukajabutsa mu wundi munsi, tugasanga twebwe nyene turiko turisonga. Hagusonga mbere tugasanga turiko turisonga. Aya majambo rero atubwira ati kwicyorora, kuko iyo wicyoroye muze muraba umuntu aremerewe ntatambuka neza. Umuntu w'igipatapufu mubwiye ngo yiruke ni gihano. Ikintu c'igipatapufu c'ivyaha nivyo kunda kwatambuka ngo yegere imbere agende muri iyo nzira nshasha Kristo yatwugururiye. Gukura ivyo bintu vyose bishobora kutuzirika bikatuboha kugira ngo turemurukwe, dutambuke, dukatura, turemurutswe, tugira gataye keza mu Mana ko umuntu ashobora gutambuka. Singovye kuvuga abantu banini ku mubiri, oya, ni imvugo nshushanyo. Ikindi yavuze ati ngo nitugumye amizero tudatirigana. Iri jambo tuzorigaruka ko cyane turizirikana uyu mwaka wose. Kugumya amizero tudatirikana kuko waduhaye umuhango akwiye kwemerwa. Kugumya ukwizigira, atari uko gusa tubona ko ibintu menga biriko biraza neza, nkuko twarazirikanye hamwe gutandukanya umwizero no kwizigira. Twizigira kubera yuko tugira tuti Imana yatubwiye, yaduhaye umuhango, yadushize ku mugambi wayo, ntibesha, ntihinduka mu rukundo, kandi nta uyibesha, nta n'uyicamwo, nta n'uyirusha ubwenge. Ivyo yaraganye nitwihambirira kuri yo izo biturangurira.
irabituzigamiye kandi biriho, kuko muri yo ikiri mu ijambo ryayo cyose kiriho ku bwawe, kiriho ku bwawe. Kuzigama kwizigira, ibyo rero biradufasha kugira ngo dutambuke. Umuntu ahaye yihebura ntashobora kugendera kuri iyo nzira, bica byanka. Kuguma ukwizigira ni force de résilience y'umukristo, twarabizirikanye kumwe n'abamenyesha amakuru. Ni nguvu ziguma ziyubura muri we, ziguma ziyubura muri we, zikaguma zivyukiranya muri we, kuko aguma zirikana umuhango w'Imana, ataguma araba ibimushikira. Kenshi ukwizigira kutunanira kuko tugumiza amaso gusa kubidushikira, nivyo waheza kubiraba ugacuraba hejuru yavyo umuhango w'Imana, ukihweza Kristo amaze gushika mu buninahazwa nk'uko twabizirikanye ejo hahise. Kugumya kwizigira. Ikindi yavuze, dushigikirane ngo dukeburane mu rukundo no mu bikorwa vyiza. Gushigikirana no gukeburana mu rukundo, kubaniranira neza, dushigikirana. Uwo tubona biriko biragora tukamwunganira, tukamwihanganira, ntitube abamuhezayo, abamushibura, ahubwo tukarondera kuryoherwa nuko avyutse, asubiye gukomera, asubiye kubana n'abandi. Hari kandi yaciyongeramwo ngo tudaheba amakoraniro yacu nkuko bamwe babigira. Ega no muri aba bambere hari nk'ibigaba bataza mu gisabisho, banyegera mu vy'iwabo gusa, bagasanga mu kutaza mu ikoraniro hamwe n'abandi hariho inema babura, hari ubukomezi babura, kuko batemera gushikirana n'abandi. Ko gushikirana n'abandi si bijya gusa vyo muri ma association, hariho association no mu vy'Imana. Si bijya vy'ikirimba gusa vyo kubaho komisi yose, hariho ikirimba c'Imana. Aha turi mu kirimba, ukazana inguvu zawe, ukazana igisabisho cyawe, ukazana, tugashira hamwe, bigashigikira uwariko aratemba, uwariko biragenda binyika, tugatwarana, tugaterurana mu gisabisho. Kuko umuntu umwe ntashobora kwitwaza amabanga y'Imana ngo yashobore wenyene. Tugere Kristo. None ntimubona na Yezu yari gushobora kubikora wenyene akabiheza, mugabo yaranse kubigira gutyo. Abanza yegeranya abandi 12 bagira akantu kameze nka communauté religieuse. Umuntu agomba mu vy'Imana kubaho wenyene, yiraba wenyene, yumva umenga bari naco bamaze. Mubwiye uti ngo tujane, ngo reka ngo gusenga, ngo sukurinda kuja kwisengera. Utaja kwisengera ari ikintu kibuze, utaja mu bandi ari ikintu kibuze. Udafise ikintu kigukonekta ku gikorwa c'Imana, hari ikintu kibuze. Uri umukonsomateur w'ivyiza vy'Imana, nturi umupartenaire w'Imana, nturi umukunzi wa Kristo. Uri umuryi gusa w'ivy'Imana, nturi umugenzi. Hano dufise ubukristo bwo kurya gusa. Tudafise ubukristo bwo kumva yuko dusangiye ubugenzi na Yezu Kristo. Kandi umuntu adasangira ugukoreranira hamwe n'abandi bakorera Kristo, nibitwumvise Yezu ngo yavuze mu nkuru nziza ngo nutwo yarafise aradutakaza. Ibintu Yezu yabahaye, ingabane Yezu yabahaye, nimutazikoresha zose musanga zaragiye. Nico ari ikintu gisanzwe no mu buzima. Na talent ufise igihe utayexersa iratakara. None umukama yoguma akurunda ko ibintu vyiwe gute uri kurabipfisha ubusa vyicaye ngaho. Umwe wese yirabe arabe ingene yikonekta ku gikorwa cy'umukama, kuko bijya nkorera umukama mu rukundo nivyo bigaruka nanje bikankoramwo iciza c'Imana, bikansiga. Twe dukorera umukama kumure mu kwitanga mu rukundo, mu kigongwe, navyo bikadukora bikatugabira ubweranda bw'Imana. Kujya abigeme bikora n'abasore basigaye bikora, bikagusiga.
bikagusiga, bikaguha ifreshere n'ubwiza bw'Imana, bikaguha ubukomezi bw'Imana. Ntuzurondere gutera imbere mu mabanga y'Imana kuzoshika aho hantu utagira ikintu wumva ko ukorera Imana vy'ukuri, kandi kikava muri twa tunyungu twawe urondera bukwi na bukwi. Ngo turemeshanye, turushirizeho kubigira nk'uko mubona wa munsi uri kurashika. Kuremeshanya, gushigikirana, ngivyo ari vyo duhanuye uyu munsi. Tugende kubandanya tubizirikana, turaba ingene turemeshanya hagati yacu mu gusangira ubutumwa, mu gusangira ubuzima bwa misi yose, kandi tukabigira atagahemo, mu rukundo, twumva ko turiko turakorera Umukama. Bidukomeze, bidufashe kurinda ibihe bigoye, bidufashe kujabuka ibihe bigoye vy'amageragezwa y'ubuzima. Amen.